Ndabona mwibereye muri ivyo ni iminsi mikuru. Shaka mu kigo cyacu gusoma kaya amajambo tuyashira mu kirundi. Société mu kirundi niki? Nishirano. Entreprise? Nibaza ko rishira hamwe. Association? Coopérative? Organisation? Aya majambo yose mushaka kumbwira ko mu kirundi arishira hamwe. Aya tano. Ni jewe nawe kugira icyo dukoze kugira ngo duteze imbere ururimi rwacu. Shuri jambo.